Inkuru igira kabiri ni hano iwacu nyene mu Burundi. Umuhuza w'abarundi ni Ombudsman Emerantine Kanyana arahumuriza rero abarundi kuko atakibazo cy'umutekano afise. Nyuma yaho rero kumbuga ngo twamenye haceke bitari bike bivuga ko no muhuza w'abarundi agirwa ko iterabwoba akuvyashikirijwe mu nama nshinga amateka aho rero yari umutumire yari karashikiriza icegeranyo cy'ibyaranguwe mu kiringo cy'umwaka. Arongera kandi akavuga yuko atangorane nimwe afise umutekano kandi ko atakibazo cyo guhuza afitaniye n'inzego z'igihugu. Reka tuba tumukurikire hama tuzavugira icyo tuvuze inyuma yo kumukurikira uno muhuza w'abarundi. Umuhuza w'abarundi amakunga bimenye, abarundi babimenye, nta ngorane nimwe y'umutekano afise kandi nta ngorane nimwe yo guhuza n'inzego z'igihugu kuva ku mutumba ushika ku rwego rw'igihugu afise. Ikiganiro kibaye inyuma yaho umuhuza w'abarundi ejo yashikirije raporo y'umwaka uheze, ibikorwa by'umwaka uheze mu nama nshinga amateka. Nkuko musanze mubizi rero urwego rw'umuhuza w'abarundi rurajejwe kumviriza imyidogo y'abene gihugu hama rukayishikiriza inzego zibijejwe, rukanaraba n'ingene abene gihugu bigenza, rugaheza nabo nyene rukabahanura kugira ngo bame bakorana neza n'inzego z'igihugu kandi nabo nyine bashobore kubana neza. Nico gituma rero uno munsi twiyumviriye yuko namwe bw'abanyamakuru kubiberekeye iyo bikenewe duhora tubahuza n'inzego z'igihugu. Namwe bwe mu bene gihugu tujeje ko musanzwe murimwo dukinga amatati yoshobora kuvuka hagati yanyu n'inzego z'igihugu canke hagati ya mwebwe ibinyamakuru na mwebwe kimwe yashaka kuvuga ikindi kavuga uko haba hamaze kuba ingorane canke no hagati ya mwebwe n'abene gihugu. Ejo mvuye mu nama nshinga amateka narabonye ibinyamakuru kimwe cyose cyaratanze amakuru uko kivyumva. Cyo rero nagomba kuvuga n'igiki, bavuga mu Kirundi ngo wanka kugarura impene ikiri hafi, yamara kurenga imirambi ukabira nkayo. No munsi rero abanyamakuru bose bavyumva bari ngaha mu Burundi canke mu makungu. Rero twihweje igikorwa abanyamakuru namwe bwe mukora, murakenera namwe bwe rimwe rimwe impanuro, kuko hariho amakosa usanga kogwa gasanga vyavuye kukutamenya, vyavuye kutumviriza neza. Ico turiko turaganira muri amashinga amateka hazamo n'ibibazo batangura kumubaza bati mbega none ko ibi bikorwa ari vyiza bifashe mwene gihugu, ubwo nta bantu batabishima babaho. Abatabishima birashobora gushika bakabaho bakanaguhindukirira bati uratumujije konora ko harababikunda mugabo ijambo igihangange ntaho nigeze ndarivuga jewe ngo hari ibihangange ngo bibujije umuhuza gukora. Iryo jambo iyo mwarikuye murisubizeyo, vyoba vyiza niho twoheza tugakora nk'abanyamakuru ariko baraja kumbona gushika kumbona kazoza igihugu cacu. Rero umuhuza w'abarundi amakunga bimenye, abarundi babimenye, nta ngorane nimwe y'umutekano afise kandi nta ngorane nimwe yo guhuza n'inzego z'igihugu kuva ku mutumba ushika ku rwego rw'igihugu afise. Ijambo umuhuza w'abarundi ashikirije abarundi nuko ari mu mahoro n'umutekano kandi ibikorwa vyiwe vyashimwe n'abaserukira abarundi batowe muri amashinga amateka kandi atarwego na rumwe rw'igihugu bafitaniye ikibazo. Icyavuzwe neza nuko ati harashobora kuba abantu batagomba gukurikira neza impanuro bariko bararonka kandi ivyo nibisanzwe. Ivyo ni ibintu kandi itoteza ibibazo abantu. Ikibazo ahubwo kihari nico abanyamakuru bamwe bamwe bifuza kuyovya abarundi babazanira inkuru zo kubaca umutima. Ndiko ndahanura kugira ngo ejo na hirya y'ejo ntagire umuntu azogwa mu ikosa nk'iryo twaguyemo ejo bundi yemwe. Ntitubaburije kuvuga amakuru ariko muze murumviriza neza amakuru yavuzwe. Mukuru w'inama nshinga amateka ntawe yigeze avuga ngo umuhuza w'abarundi aragira. Yavuze ati mwamutumye ibikorwa byinshi
biraremereye ivyo bikorwa mwamutumye kandi hariho abana bashobora kumugora ariko arakora ivyo bikorwa yababwiye ko hari abashobora no kuvuga ati uriko urankebura uriko urambuza ati birashobora gushika ngomba kuvuga ko ngeramiwe novuga ngeramiwe nana kandi sinobivuga hariya nobivuga kwa procureur general kuko ndaza kubacira imanza twimirije ibihe bihambaye vy'igihugu vy'amatora n'iki ibintu bitandukanye vyoba vyiza tubigiye mu mahoro n'umutekano no mu gukora ibintu biroranye bitumbereye vyubaka igihugu bitagisama. Umuhuza w'abarundi Aimé Laurentine Kanyana mu kiganiro rero yagiranye na menyeshamakuru kuri wa 29/0/2026 avuga ko atangorane n'imwe afise umutekano kandi ko atangorane yo guhuza n'inzego z'igihugu afise rice. Ibyo yabishikirije inyuma yaho yaravuye mu nama nshingamateka gushikiriza ibikorwa yaranguye kuva ku igenekerezo rya 20 Ruhumu mu mwaka wa 2024 gushika 20 Ruhumu na Kigarama 2025. Nivyo koko wenyene nkuko wumvise yari karabivuga muri iyo video bahejeje kuraba yaravuze uko yabishikirije. Amenyesha makuru koko barashobora kugira ico twokwita interpretation itandukanye gato nuko umuhuza yabivuze. Mugabo ntabwo bagiye kure cyane y'ivyo we yari karavuga. Ariko kandi acaravuga ati jewe ngishika narabonye ko abatari bake sinza amajambo yo bayakuye ati je nta jambo igihangange nigeze mvuga ati rero iyo bayakuye ni barabe basubizeho. Ibi ubu ku ruhande rumwe biraza gutanga indemesho kuko ubuheruka twarumvise umushikiranganje w'ikigega ca leta avuga ko abangamiwe umutekano w'abatari sawa. Siwe wenyene hari n'abandi b'imbere yiwe bavuze ko usanga umutekano w'abatari sawa. Rero iyo biza gushika ku muhuza naho byari kuba ari bindi. Ni naco gituma kubwanje nabonye ko ku ruhande rumwe kuba yarahamagaye abamenyesha makuru byari bikenewe no ku rundi ruhande naho kubera ko yari yamaze kwivuga mu nama nk'inshinga amateka koko byari bikenewe cyane. Mugabo nuko nkuko ari umuhuza w'abarundi ategerezwa guhuza abarundi bose. Rero yarabonye ati sero na interpretation bagize b'abarundi nshaka guhuza ndabona ko bamwe batatanye bamwe bari hari abandi hari ati reka rero namwe nkuko muramenyesha amakuru mushaka gushika kumbona kazoza rimwe na rimwe murakeneye impanuro mwumvirize ivyo je navuze mumenye neza ko umuhuza w'abarundi gushika kakanya atakibazo cy'umutekano afise kandi atakibazo na kimwe afitanye n'inzego z'umutekano kuva ku mutumba gushika hejuru. Bivuze ngo rero ko tuvyumvise uko ibari novuga ngo ubutumwa bwituze bushobora gutuma bavuga bamwe n'abandi bari batanguye kwimbira ati ibintu byavuye ku mushikiranganje w'ikigega ca leta bigeze ku muhuza ati vuga ngo birashikira n'izindi nzego. Bumve ko rero umuhuza w'abarundi ari mu mahoro atakibazo na kimwe afise nkuko yabishikirije. Bivuze rero ivyo binyamakuru yavuze bya byakoze ya nkuru bikongera kandi bakaja gukora nino nkuru byari guca bifuta inkuru byakoze ubwa mbere oya ni bari kuyifuta. Mugabo nuko je nkurikiranye ibinyamakuru bitandukanye ko byagiye biza birandika inkuru ahubwo bo boriye yo gufuta bashize kuri ya nkuru nyene bavuga bati nyuma yahashikirije ibi ubu naho yaceshikiriza ibi ya niko bo babikoze. Meni sisi niyo twari mu nama nshinga amateka kuri iki hariho imvugo umuntu ashobora gukoresha ufite nuko mu Burundi ntitukibona cyane bo bitaba politologue. Politologue ni wa muntu uvuga ijambo akajyanariza akumva byo ashatse kuvuga. Rero nubwo batigaragaza mbwa barahari ushobora kuvuga ikintu bakavuga ati umuntu uriya iki kintu yakivuze amere uku iki kintu yashatse kuvuga iki ntiyashatse kudomako kumbo izi nizi na ziriya mugabo tumva neza byari ko biragana koka kuhara kumbo ivyo bimenyesha makuru niyo ntuze bishaka kwa byarakoresheje baravye byavuzwe mugabo gikora no munsi kwa cyumuhuza w'abarundi buriya ni akorera mu bushikiranganje nka bwose kuko tuvuze guhuza hari ubutunga ahantu hose twakwa ari kibazo naco wumvise yavuze kandi kibazo kiri ahantu henshi ati namwe bw'abamenyesha makuru muri mu bantu nawo urumara ntegerezwa guhuza atazwa guhaza yamenyesha gumiyaza kandi bakatakibazo. Bivuze ngo rero bashobora kuba nkuko nako navuga harakore nivuga ngo baragombye kudevya uko urumva si vyose si bose baza bakora inkuru kujya yari imeze hari ukuntu bashobora gukora inkuru kwa mugabo reka ikintu twogarako cyoco
kuba yatanze umuco byo ni vyiza kuko abantu iyo bumvise ngo umuntu akaraga kwiterabwoba bishobora guhungabanya abantu kandi ubugira kabiri mu gihe biraza guhungabanya muri kakazi kiwe ba bantu yariko arajaho kurondera guhuza biraza kugorana mu gihe bo babona yuko nawe adatekana bavuga ati ahubwo twe natwe reka turitinyira natwe bandi ashaka turekere ibibazo by'iwacu buriya nawe ufise ibindi bibazo mugabo reka dushime ico ikindi turashima igihugu cy'u Burundi ataco kidakora nuvuga ngo mu guha umutekano uhagije zimwe mu ndongozi z'igihugu sinabo gusa no mwene gihugu mutoya nawe nyene ameze neza ubuheruka mu kiganiro umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD yari yatunganije yaravuze ati aka kanya mu gihugu hagiye yavuze mu gihugu cande nande yarashize ko n'umukuru w'igihugu aravuga ati muri iki gihugu Evariste Ndayishimiye ati nta murundi n'umwe afise ikibazo wovuga ngo basi cy'umutekano bivuze ngo guhera kuri wa mwene gihugu mwirimizi muto ngabo rero tuvyumva tuvuze umutekano twumva ibintu byinshi umutekano nivyo uri ufise imice myinshi kuko wanashima haro n'umutekano mu by'ubutunzi haro n'umutekano muki mugabo iyo bari kwavuga umutekano w'umwene gihugu nuko mwene gihugu ashobora bijya bavuga ngo kwishirukiza uwo mutekano yavuze ati nta murundi n'umwe koko abangamiwe bivuze ngo umurundi wese ahari habaho guhera ku ndongozi canke gushika ku murundi mutoya bose bafise amahoro baratekanye nta kibazo kijanye n'iki n'umutekano muke bafise nivyo umuhuza w'abarundi yari karashikiriza ku munsi wejo ari karatanga umuco ku butumwa bamwe canke ku vyandiko ibinyamakuru byagiye birandika bitandukanye n'ivyo wewe avuga ko yari yashikirije mu nama nshingamateka ikindi umunsi wejo twari twabagarukiye ko turababwira amwe mu madosiye umuhuza w'abarundi amaze gukora muri ico kiringo cyo mwaka wiwe wayo mabanga yararimwo twarabonye kandi n'amadosiye agera kuri 30 atarahera yo muri 2024 bivuze ngo ugiye gushira ko n'ayandi atashoboye guhera muri 2025 twizere kandi ko muri 2026 naho bizaba bimeze neza kuri n'amashinga amateka Gerard Daniel Ndabira yarasabye abashinga amateka ndetse n'abarundi bose gusabira umuhuza w'abarundi kuko ikigo cyangwa novuga ngo igisata ugwega ari karakoreramwo rurimwo inzitizi n'imitego myinshi yego yari ombudsman ni Emerantine Kanyana yaciye mu mabanga atari make y'igihugu yarabaye umushikiranganji w'ubutungane yarabaye icegera cy'utwara banki nkuru y'igihugu yaciye mu mabanga atari make uyu musera akabari umuhuza w'abarundi kabari yari inkuru igira kabiri muri Big 4 yacu mukanya reka turabira hamwe inkuru igira gatatu muri Big 4 yacu muganiro Main Switch.